Haleluya. Mutwe w'ijambo ry'uno munsi iravuga ngo kwa data. Yesu ashimwe cyane. Ambwira umwicaye uti kwa data. Haleluya. Ndaza guhagarara kuri chapitre ya 15 igitabo ca Luka uhera ku murongo wa 11. Luka igice ca 15 ku murongo wa 11 inkuru twese dusanzwe tuzi. Haravuga ngo kandi arababwira ati habaye umuntu yari afise abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu notwaye. Abagaburira itunga ryiwe iminsi mike ishize. Umuhererezi akoranya ibintu vyiwe vyose aragenda aja mu kindi gihugu ca kure. Ashitseyo yiyononesha ibintu vyiwe canke yononesha ibintu vyiwe ubuhumbu. Abimaze vyose ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu amurungika ku gasozi kiwe kugira ngo aragire ingurube. Yipfuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya ntihagira uwumunutsa. Yisubiyemo aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza, nanje jeho inzara iriko iranyicira hano. Mve hasi nje kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe, pfuma ungira umucangero wawe. Ava hasi aja kwa se. Se akimubona akiri kure amutera akagongwe, arirukanga amugwa mu izosi aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Maze se abarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi, muyimwambike, mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto ku birenge. Muzane yashuri inuze muyibage tujye tunezerwe, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Nuko batangura kunezerwa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Inkuru musanzwe muyizi, benshi murayizi, kandi nafatiye ku nkuru dusanzwe tuzi kugira ngo muri uyu mwaka Imana yaduhaye iri jambo rifatiye ku busabane canke ku bucuti bwacu n'Imana, canke ku migenderanire yawe canke yanje n'Imana, kubijanye n'icifuzo c'Imana cuko tuba abantu bafitaniye ubucuti nayo bayegereye. Haleluya. Muri iki gihe cyose ca kwezi kwa mbere twagiye tuganira ku majambo atandukanye, na Dimanche zindi ziheze naho ntari ino ndazi ko majambo mwigishijwe yagenda muri iyo direction. Ariko kandi nshaka kubibutsa no kubabwira ngo nta na rimwe kugira ubucuti n'Imana bizoguhombesha. Nta na rimwe kwegera Imana hari ico bitakaza canke bitwara ubuzima bwawe, uretse ivyo wunguka n'ivyo wakira muri ubwo bucuti bwawe n'Imana. Uyu nkuru dusomye itubwira uyu mugabo afise abana babiri. Umugabo yari afise abana babiri. Iyi ni inkuru Yesu yatanze. Uyu mugabo yari afise abana babiri, ariko kandi bivuye ku mwana muto asaba kugira ngo amuhe umugabane wiwe, amuhe umurage wiwe nk'umuvyeyi. Kandi aba bana bari bageze, kenshi inkuru abantu bakunda kuyivuga kutariko, aba bana bari bageze gusohoka, bari mu myaka bashobora kwigenga. Ariko kandi Bibiliya itubwira ngo bamaze kumusaba, bivuye ku muhererezi agasaba se ati mpa umugabane w'ibintu vyanje notwaye, se ntiyahaye muto gusa, ariko se bose yarabagaburiye. Bisobanura yuko n'umwana mukuru yararonse umugabane wiwe, n'umwana muto araronka umugabane wiwe. Aba bana bose uko ari babiri se yarabagaburiye. Ariko naho se yabagaburiye aba bana bose uko ari babiri, aba bana babiri bagira amahitamo ataramwe. No kuvuga ko umwana mukuru yahisemwo hamwe no kuba yakiye umurage wiwe, no kuvuga ngo afise ivyankenerwa samuhaye, ariko we yahisemwo kuguma kwa papa.
ariko muto haheze ingwe iminsi mike aratekera ibintu vyiwe agira gute aragenda. Amakuru rero agaca abandanya tubwira ingene amaze kugenda ibintu vyagenze. Umunsi muri kino gitondo ngomba gushimikira ku gaciro no kumenya agaciro vy'ukuri kahari mu bijanye no kuguma mu bucuti n'Imana. Aha Yesu yatanze aka karorero agomba kuduha icigwa, ariko agomba kutwereka ingene umwana w'umuntu arihenda. Umwana w'umuntu arihenda. Usomye Bibiliya umurongo wa Proverbe, igitabo c'imigani 14 ku murongo wa 12, haravuga ngo inzira imwe iboneka ko ari iyo kugororoka mu maso h'umuntu, ariko amaherezo yayo akaba amahonero. Hari igihe mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, dushobora kubaho ariko tukihenda. Kenshi turihenda kuko umwana w'umuntu arafise ahagarukira iyo hageze ko yiyumvira kure. Hariho igihe usanga dufise ahantu tutarengana, hariho ubushobozi tudafise. Vy'ukuri twebwe ntitwaremewe kuba abantu bigenga iyo hageze kubifatiye n'ubucuti bwacu n'Imana. Nk'uko izi modoka zose ziri muri parking idashobora kwigenga ngo yanke kunywa igitoro canke kunywa amavuta nk'uko uwitwara abishaka, niyobaho kandi yopfa kuko umuremyi wayo yayiremye igomba kunywa igitoro. Bisobanura ngo ntidushobora kubaho tudafise ubucuti n'Imana kuko Imana niwe muremyi wacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tugomba gushika ahantu mu buzima bwacu turengera iki gice canke turengera ubu buzima bwo kwibaza yuko Imana tuyegera kuko dufise ivyo dukeneye. Imbere yuko tuba dufise ivyo dukeneye bifatika, yaba ubuzima bwiza, yaba igiceri, yaba kanakajya canke ikindi, ariko ikintuma negera Imana canke ikintuma ndondera kubaka ubucuti n'Imana nuko Imana ndi igikorwa c'amaboko yayo. Niyo yakuremye, irazi ivyo uremwemwo, irazi ivyo ukeneye, irazi vyiza na bibi kuri wewe. Igihe rero ushaka kwibaza yuko Imana mupfana iciguhaye, abo twari kumwe mu ndwi idurangije twarakivuze ko iyo Imana ubona umugisha wayo ukareka kubona Imana, abantu benshi barihenda bagafata ama decision atari meza, hama ukabona mu buzima bwabo bariko barakubitika kandi bariko barasanzara, bariko barononekara. Ngenda kwibutse muri kino gitondo yuko urakeneye Imana. Haleluya. Urakeneye Imana, turakeneye Imana. Bwana sifuwe sana. Muri uyu mwaka nzozana urushinge ndabiguteremo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbwira umucana uti urakeneye Imana. Haleluya. Uyu mwana muto niwe nshaka guhagarara ko no muri indwi yose nzohagarara kuri aba bana babiri, ariko shaka yuko dukuramo akamaro k'ubucuti bwacu n'Imana. Uyu mwana muto afise ikibazo abantu benshi bakiri bato bahora bagira. No munsi ndanezerewe yuko 90% y'abantu bari ngaha nta 45 bafise. Kuvuga ko abantu mwese rero muri munsi ya 45 muracari abajene, muracari batoya, muracari mu myaka, mufise igihe kinini imbere yanyu cyo kubaho no kugira ibintu mushobora gushikako. Bwana sifuwe sana. Ariko kandi ndashaka kuvuga yuko kenshi mu myaka umuntu akiri muto afise inguvu canke ashobora kumva ko isi yose umenga ni nkagwiwe, niyo myaka kenshi ba imyaka ya mbere abantu bihendamo. Yesu ashimwe cyane. Abantu barihenda muri iyo myaka kuko ndayita imyaka yepfo gato guhera muri adolescence. Niyo myaka no muri science bita imyaka ya adolescence, hajya abantu bakiri batoya, ni nayo myaka uza gusanga ari imyaka no kwita imyaka ya rebellion canke imyaka y'ubugararije. Umuntu akiri muto canke umuntu mu adolescent afise ukwibaza yatanguye gukura, atangura kenshi kwiyopoza ku mategeko y'abavyeyi. Ikimutera kwiyopoza canke kugwanya amategeko y'abavyeyi nuko abari mu myaka yo kugira gute ico no kwita yo kwiyafirma, abari imyaka yo kwitora canke yo kwisobanukirwa,
atandukanye n'abavyeyi. Abayumva rero ikintu cyose abavyeyi bariko baravuga umenga yowe yokora ikinyuranywe. Yesu ashimwe cyane. Ni bande barenganye adolescence? Munyumva ivyo ndiko ndavuga, nanje ndimwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amina. Ndazi ivyo ndiko ndavuga sinonda no kubisoma muri Bible, sufiko niraba nca ndabitora. Yesu ashimwe cyane. Abari imyaka rero wewe wumva yuko abantu bakuze banakubania, wowe urafise ingene wobikora, wowe urabizi, wowe urabitahura, nico gihe dukubitwa cane muhira, nico gihe nyene ibintu biyangara kuravyumva. Ariko ni imyaka wewe y'ukwitora andeho y'abavyeyi, kuko na wewe wumva ko ndashoboye, sivyo? Ikindi naco kigira kabiri kidushikira muri iyo myaka, uretse yuko hari abantu ngaho no munsi mwicaye muri kino kibanza ariko mufise adolescence yabaye prolonge. Mwebwe rero muranyenteresa cyane no munsi. Yesu ashimwe cyane. Kuko ntibihagaze ku myaka, ariko hari abantu nyene bagira hotare yo gusohoka, bwira umucaye uti vayo. Aha. Hama rero muri iyo myaka tuba tumeze uko, canke umuntu ari jeune aba aciyumvira uko, ni n'imyaka hari amashangement menshi mu hormone yacu, mukungene tumeze. Kuravyumva nayo mashangement adutera twumva turesista ikintu cyose citwa autorité. Ni gihe wumva umenga wowe urikwije, ukumva yuko wewe nyene urikwije. Kandi ikindi kiba muri iyo myaka ni imyaka y'ibibazo no kwita ikibazo kiri social ku muntu akiri jeune, kuko ni n'imyaka umuntu akiri muto abarabira ku bandi, akaraba abandi ngene babayeho, akaraba abandi ivyo bariko barakora, akumva umenga yasizwe. Ni imyaka igoye cyane, kuko ari n'imyaka tuba turi influençable. Ni ukuvuga ngo twirabira mu bandi, tugira ikibazo ca sentiment canke ico no kwita impwemu yo kwegukira ahantu, canke sentiment d'appartenance. Ukumva umenga ushaka kuba mu bandi, aho abandi baroye ikirori, iyo vyashushe, iyo vyaryoshe, bamwe mugatoroka, abandi mukabigira mu nzira zitarizo, abandi nyene ukagwana kugira use n'abandi. Ni gihe wumva yuko ukumeze bidakwiye. Ibi naho kenshi biboneka cyane muri adolescence. Hariho n'abantu bakuze, iyo hariho ibintu kanaka bariko barashika ko mu buzima, bibatera kumva bashaka kumera nk'abandi. Ugaca utangura kurondera abo mungana, aho bari, aho basohokera, aho banywera, aho bicara, ivyo bafungura, ukungene bambara. Ugasanga mu buzima bwawe uriko uragerageza gukopya ivy'abandi, ukambara uko bambara, bikubera, bitakubera niko n'abandi bose bambaye. Hari umuntu dusengana kandi twasenganye kuva kera, yarakunda kwambara ibintu biharawe. Ariko rero rimwe ndamubwira, ariko wewe urambara ibintu bitakubereye. Aca arambwira ngo oya, sinari bwawe Pasteur. Aca arambwira ngo oya, ngo jewe sinambara ibintu bimbera, nambara ibintu bigezweho. Hello. Yesu ashimwe cyane. Je sinambara ibintu bimbera, nambara ibintu bimubera, bitamubera, yambara ibintu bigeze. So hariho rero igihe usanga mu buzima dushaka gusa nk'abandi, tugomba gukora nk'abandi. Haleluya. Ico gihe rero usanga wowe ushaka kumera nk'abandi. Iki nibaza ko ico cashikiye umwana w'icangazi. Yaravuze ati je papa arangora, kuko burya papa aratudisciplina. Yesu ashimwe cyane. Ndabibutse uno munsi muri kino gitondo yuko Imana mwakurikiye ni Imana itudisciplina. Yesu ashimwe cyane. Ni Imana mudashobora kujana utari ready kuja mu rutonde rwayo. Ni Imana ushobora kugira sentiment yuko uyimenyereye, kuko mubanye igihe kirekire. Nico gihora gishikira abantu benshi bamaze igihe kirekire bakijijwe. Niho muzohora mubona abantu bahora bakunda Imana, bafise inyota y'Imana, bakijijwe, bakoreye Imana. Uno munsi hari abantu benshi ngaha bicaye, peut-être bavuye mu yandi mashengero, bakoreye Imana cane, bafise ubwitange, bafise témoignage. Ariko ukaba uno munsi uri ngaha warakubise frame, uricaye, ibintu byose warabihagaritse, warabivuyemo. Nikihe kintu gishika ku bantu babaye mu rushengero igihe kirekire?
kino gishika ku bantu babaye igihe kirekire mu rushengero, ugenda ubona yuko bagenda bafise tendance yo gutakaza passion n'igishika bari bafitiye Imana. Bamwe ugasanga n'inyota bagaragaza yo kurondera Imana yari inyota ihagaze yuko bari muri mwe kandi bafise byinshi babuze. Kuko rero utamenya umuntu akenye, burya umuntu mumenya neza afise, vuga uti afise. Kuko burya ubukene buranyegeza intege nke nyinshi, kandi nyene tukaja no mu rusengero kuko nyene twoja he nyene. Ko hariho ibintu biri gratuit, ahandi hose urariha. So ugaca usanga rero hari abantu bari mu rushengero bakunda Imana, ariko relation yiwe n'Imana ashaka mariage, relation yiwe n'Imana ashaka fiance, relation yiwe n'Imana baramubwiye ngo ni wakizwa visa ni direct raba kana kayiro, raba kana kayiro. Nkuno munsi ari abantu ngaha bicaye ngaha barindiriye Wacumara iminsi uza gusenga bazi Imana uyu mwaka ndagenda bakashasha ivyo bansaba byose nabikora, kwisonzesha ndisonzesha, gutanga amashikano ndatanga menshi, kuryama mu nzu y'Imana none harara nibanyemerera. Ugasanga umuntu ariko agira approche y'Imana par rapport yica yishakako. Dushaka isakoshi y'Imana kurusha uko dushaka Imana ihetse iyo sakoshi. Ibi bituma rero tumera nka wa mwana muto, kuko uyu mwana muto yarabwiye ati papa mpivyanje, papa amaze kubitanga aca atangura gutekera amavarize. Atekeye amavarize moto chini. Kubera iki? Kuko yumva yuko ica apfana na se nica muha. Ndakwipfuriza ngo uyu mwaka ushika ahantu Imana mudapfana iciguha, ariko Imana mupfana nayo yuko wakuze ku rugezo rwo kumenya yuko ntushobora kubaho hanze y'Imana. Haleluya. Abo mu gatondo je nabwire nje maze 32 ans nkijijwe. Muri 32 ans nkijijwe maze kubona ibintu byinshi. Ako bimwe mu bintu maze kubona byinshi nabantu bariko nabantu bagiye basohoka mu vy'Imana kubera hari kandi kantu kaciyemwo. Wa wundi yahavuye aronka fiance, wundi araronka fianceuse, uravyumva amaze kumuronka, uravyumva aragira mariage, kwamaza kutakiboneka agaca kugira ngo ngo abana barangora, ikindi gihe kutakiriboneka kwa pia umuntu akanyika kagenda, uwundi akaronka udufaranga. Ibi byo by'amafaranga mu mbabarire vema ndabishimikire ko kuko nungaha muri eglise turafise abantu benshi baborezwa n'amafaranga. Ukabona yarakunda Imana, iyo Mana ikaguha amafaranga, akimana imaze guha amafaranga ukacumera nka wa mwana mumuherereze, ukacutekera amavarizi, ukavuga uti dimanche matin zoba ndi kuri beach itaratwagwa. Yesu ashimwe cha. Ukavuga uti dimanche matin nzoba ndi kuri beach. Ukabona umuntu muri eglise, ukabona umuntu abantu baradusirimukana, ukabona abantu bako barasirimuka, ukabona umuntu kuva yinjiye, ukabona ingene yevoriwa, bamwe tukababona umenga hari ubaherekeje baragiye. Nuno munsi waje ngaha muri kino gitondo, ariko usa n'umuntu yatekeye amavarize, sinzi ingene waje. Imana ishime ko waje. Uno munsi ngira message yari iwawe. Je rero rimwe birantangaza. Ejo bundi hari umuntu yanyandikiye, nkabona guma telefonye dimanche le 12 nari ngiye Arizona, mbona umuntu arantelefonye atanguye kunyandikira marimisa nyandikira. Mu nyuma ndibwira nti uyu muntu ko ari karandondera ategezo ko afise ibibazo, ariko akaba ari umuntu amaze imyaka yaranyitse, vuga uti kunyika. Kandi abakristo banyitse baraguha ama explication. Urumva akazi gasigaye ari kenshi, mba navwajije, mba nakubiti hariya, mba nagize gute nyene. Ukabona we Imana bapfana ikizomuha, ariko iyo bitanguye guparangana ukazonya wa muntu aragarutse akakubita ibindi bipura, ariko akabaragarutse. Ukabona ashaka Imana kuko Satani ariko aramujegeza, business yiwe iratewe, mwaganira ngo ibitero. Oya, nta bitero, narabivuze rafa pasi, wewe ubwawe uri gitero. Nukuri vema Satani muze mumukuramwo kuko muri ikwije. Bwira umucanyo uti uri ikwije. Rero ndakunda uyu muvyeyi, muvyeyi amaze kugaburira abana biwe, mu wese akamuha ivyiwe, uwundi akamuha ivyiwe. Mutoya yaciye amuga ati papa, you know what,
je veux partir, shaka kugenda. Ico nkundira uyu mupapa nta mubloka, ntibagwana, kuko muze mu birabe Imana ntitubembereza. Imana urayikurikira canke ntuyikurikira. Uravyumva? Ariko uyu mupapa yaciye agira gute? Yaciye amureka ati okay, genda. Uyu mupeta bagize gute? Abarasohotse. Ndashaka kukwibutsa uno munsi muri kino gitondo, igihe cose ubuzima bwawe bugiye kure y'Imana, n'ivyo utwaye biragupfako. Natangwe ndababwira ngo kunywana n'Imana nta buhombe burimwo, kuko iyo unywanye n'Imana, Imana izigama n'utwo yaguhaye. Imana ivyo ufise ntibigupfako, ahubwo biragwira, kuko Imana iguma ikwenspira, ikaguha ubwenge bushasha kandi ikanagutegura. Hari abantu benshi bagenda iyo hanze ukabona nta nyota gifise y'Imana kubera ikiga abantu b'Imana. Papa naho aduhaye ubutunzi, tugomba gushika ahantu tumenya ngo papa ntamenyegwa. Ikintu kigutuma mu vy'Imana wiyanuya canke wumva urambiwe, nuko utashishikaye gukura mu kumenya so. Rero iyo ntashishikaye gukura mu kumenya Imana, nca ndevelopa kumenya imiduga ya papa n'ubutunzi bwa papa n'ivyo afise. Meditation yawe igaciba ijanye n'ivy'Imana ifise. Amasengesho yawe agaca tumbera ku vy'Imana ifise. Ako gasanga umaze imyaka nta sengesho na rimwe rikiri mu buzima bwawe, nta cifuzo kiri mu buzima bwawe cyo kumenyana n'Imana, cyo gukura mu Mana, cyo kunywana n'Imana, cyo kwegera Imana, cyo kwakira ku bwenge bwayo, cyo kwakira ku bwitonzi bwayo. Ugaca usanga umuntu ariko agenda akagirire ava mu catarakwiye kuvamo. Barundi kazi, tugira amahoro. Tugira amahoro. Tugira amahoro n'imiryango yacu. Ndashaka kubabwira yuko iyi si turimo iri mu bihe vyayo vya nyuma vy'iherezo, kandi irikira kubitika. Nico gituma turihuta guserebra abakora ama mariage tukabapresenta, ariko tukihuta no kubona babivamo. Muri ino myaka biragoye muri iyi si turimo kuba umuntu akuze ukamentena famille, ukazobona abana bawe bakura bari fier kukubona uri papa canke uri mama. Uyu munsi gisagara turimo kiriko kiradetruiza ubuzima bw'abantu, kandi ngenda kubwire ngo iyo utari kuraha agaciro imigenderane yawe n'Imana, mbega iyo hadutse crise mu rugo rwanyu, utorera inyishu crise yo mu rugo rwawe ufatiye kuki? Kuko umuntu yikora kuca arimwo. Iyo Imana ndayegereye nkaca mu kibazo mu rugo, nama ndabashingira nta ibibazo twe twarabiciyemo, ariko le fait yuko Imana yari inshuti yacu, Imana yaduhaye ubwenge bwo kubikemura, ivyari kuduhitana ntivyaduhitanye. Mbega ko ubuzima buhindagurika, ko atakintu na kimwe kiri stable, ko atakintu na kimwe mu buzima wo kwishimira kiguma kiri kwa kundi, ko amashangement ari menshi, kandi amashangement akaba adasaba rendez-vous, akaba ataza yasavye audience, akaza kakugwako. Ejo uzokemura gute ikibazo cawe igihe ikibazo kije, ariko mu gihe kigusanze uri empty, ugaragara. Uyu mwana ikintu atarazi nuko le fait que yari kwa data ntiyigeze abona amabesoin, kuko papa yarakavaringa everything. Papa ibintu byose yarabitanga. Papa ibintu byose yarabitanga. Uyu mwana yarafise umutekano, umwana yarafise kuvyuka akagira gute, uyu mwana ibintu byose vyaraho. Ariko uyu mwana agera ahantu yibaza ati bwa bundi papa igituma afise efficacité nuko afise ibintu. Erega nanje yompa ibintu nogenda nkikukira, nkamuvako najewe nkabikora uko nshaka. Ariko ngenda kwibutsa uno munsi muri kino gitondo yuko ibintu vya so udafise couverture ya so bishobora kugutuma uhambwa hataragera. Nico gituma kuba warakijijwe uri mu nzu y'Imana, reka kuvuga ngo
nami ndabwira abantu mu gatondo kare muri culte ya mbere kare abantu twaravuga ngo dushaka ikintu gishasha aba jeune twasenga na l'époque ngo dushaka ikintu gishasha hari igihe uza kubona rero abantu iyo bashaka ikintu gishasha ukaza musaba abantu ngo baragiye ahantu ntumbazi bagiye mu masengesho ngo bagiye kumara iminsi ngahe ngo bagiye ku misozi bakaza bonze bari basanzwe bonze ukuravyumva bakaza baheze kuravyumva bamwe bakavanayo n'amada kuko abantu bashaka ibintu bishasha ariko muri desiri y'ikintu gishasha saa moya panakuwa mchanganyiko wa ndugu wapendwa kama tunaongea kitu kipya sio kila siku ni cha rahisi, sio kila siku ni kitu kizuri. Saa moya kitu cha zamani kila gutunga kila bantu b'Imana nimureke kurondera ibintu bishasha mwacanganyikiwe mukabironderera ahantu hatariho. Ngo hariyo muvuma ngo twagiye ngo abantu bose ngo basenze ngo baragwa hasi ugasanga abantu bagiye mu bintu byo gusenga bakagwa hasi kuko abantu bashaka ikintu gishasha cyane cyane abantu bari jeune ukamubaza tunane uguye hasi muvyutse haba habaye iki ngo yango ngo ni experience reka nakubwira ikintu kimwe mu ma experience tugomba questioninga ma experience ukavuga ngo ni gikinakira mu kintu gishasha. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwire mwese muriko musaza mujya indya mwariye mwari mubizi je ndakunda kuba ndi muri Etats-Unis narafa passe niyo narindi abarundi bajya ibiharage abarundi bajya umuceri abarundi barajya n'ibijumbu muri Etats-Unis wowe bibaza ngo ni wava ngana ntavyo uzojya ni umviriza umuntu ajya ico yariye wanyumvise bamwe muri mwebwe mari muzi ko ni mwaronka amafaranga muzokwama mu gifiriti ariko kandi baramaze kubandikira ko ifiriti ari mbi wasubiye kujya vya bindi wahuruje. Nshaka kubwira ikiga muntu w'Imana nshaka kubwira ngo ntukarondera ikintu gishasha à tout prix ku rugezo rwaho ikintu gishasha kikushobora kukuvana kwa so kuko so haleluya menga ivyo bimbiri kwa kundi nyene uko vyamye hambere hose n'imbere uko mu myaka yose menga nta kintu gishasha kiko kiraba ngo nibirebire ngo ndirimo ngo turamaze kuzimenya ngo ibikirekana kubw'ikintu kimwe nibirebire ariko ikintu utazi nuko muri ivyo bishaje harimo sécurité yawe hariho cover hariho umumvuri urazigamwe urarinzwe aho rero twere tukiri jeune hariho bamwe bari ngaha barabizi dushaka ikintu gishasha bamwe baciye batobora amatwi abandi bagira ama produits ama curly à l'époque koze barabria abandi batangura kuja ku evangeliza mu kabari bamwe bagaherayo iya abakristo batanguye kurondera ikintu gishasha bamwe ngo pasteur ngo ibintu ntibibuja mushaka bibuje gute twarabaze kuba batama bibuje Imana ivuze ko bibuja itatubwiye ko bibuja ntibibuja genda urondere bishasha ariko bimeze ukunyene. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki abantu b'Imana kuko turashobora kwihenda objectif intumbero si uko ibintu bihinduka intumbero nuko umutima wawe uhazwa ariko iyo utakiri kuramenya Imana mutakiri ko murunga ubucuti utari kuravumbura Yesu kurundi rugezo rushasha shaka ubumaze 20 ans mugakiza ivy'agakiza bizokubihira kuko bicika umugenzo bikaba boring bikaba ibintu atabuzima bifise kubera iki kuko wewe winjiye mu kidini warahagaritse gupoursuivre Kristo ariko umuntu wese ashishikara ko imyaka igenda kumva nyotewe Kristo agize gute reka ndakubwira ikintu kimwe aratera imbere akaguma akora protocole aratera imbere akagwana aza mu nzu y'Imana aratera imbere agasanga bari muri classe yiwe be mwari mubizi ko abantu b'Imana burya kizira no kunywa champagne imisi yose navuze kirazira kunywa champagne imisi yose abateye imbere bayinywa neza bayinywa bacelebra evenement ariko twe kubera ubu parveni dushaka kuyinywa imisi yose iragutabura ibihimba vyawe ikabitabura nawe ugakubita selfie kwibaza ngo ni kizungu. Reka nakubwira ikintu kimwe iyo uri en dehors y'icimviro ca data wewe ubwawe nyene ni wewe wiyica ukuranyumva abantu b'Imana bwira rero mwicaye uti nukuri dusirimuke nk'abakristo kuko rega ibintu by'abakizwa hari igihe tudamenga ntidufise hari igihe tubura niyo tuja murafoma twubakire ikafe zirahari uravyumva hari igihe umenga abantu bashaka ikintu gishasha ariko iyo desire y'ikintu gishasha jewe ndiko ndayibaza ko ikibazo ku ico kintu gishasha burya ukeneye to discover your God ukeneye kuja ku yindi niveau yo kudekuvura Imana
kubera iki abantu b'Imana nta mwana n'umwe azi se ku rugezo ruhagije. Imana niyo kudekuvura iminsi yose. Reka ndabikubwire gucyanya. Umwana afise imyaka 3 azi papa amuzanira ibikinisho, ariko umwana agenda kurongora azi papa amusohora, azi papa amuha umutahe. So akwiyereka en fonction y'ingene ungana. Rero ngenda kubwire ngo nturaheza kumenya Imana, kuko Imana ikwiyereka par rapport y'ingene ungana no munsi, ariko ukukura ikwiyereka mu rundi rugezo. Ndakwifurije muri 2025 Imana igufashe kudekuvura iyindi dimension, urundi rugezo, iyindi ntambwe, iyindi ngazi yo kuyimenya, kugira ngo ntuje kuronderera ikintu gishasha hatariho, kuko Imana igihe cyose ni shasha. Ni shasha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Iyi suje irantuma kuvanga nkaja muri detail, ariko reka ngaruke ku murongo. Uyu mwana yavuze papa ngo mpa ivyanje ngende. Ikintu cyose uzobona Imana yaguhaye mu kugukuza, mu kuguhezagira, irikira gustabiliza, irikira hezagira ibikorwa vyawe, irikira hezagira inzu yawe. Iyo uhindukiye inyuma ubona hari ahantu Imana yakuvanye hakomeye, ubona hari ahantu ushitse. Igihe cyose uzobona ikintu Imana yashize mu maboko yawe umenga nico kiriko kirakuvana muri presence y'Imana, uze wumve yuko kijya kintu ufise gicitse umwansi wawe. Kuko uyu mwana yari afise ubutunzi, ariko ava munsi ya autorité y'umuvyeyi. Kuko uyu muvyeyi yari afise ubutunzi, yari afise amafaranga kumbure kuva kera. Nukuvuga ngo arafise maturité uyu muvyeyi yo kumenya ingene umuntu ajera amahera menshi, kuko burya nta amahera menshi aba. Rero uyu mwana mukuru ico ndamukundira, Bibiliya ivuga ngo se amaze kubagaburira muto aratekera aragenda, ariko mukuru arakira ivyo se amuhaye, ariko yumva intérêt yo kuguma kwa papa. Kuko yarumva yuko amafaranga se abahaye atomutunga, kuko yashaka gutungwa nico cyose kiva mu kanwa ka papa. Kuko papa tudapfana amahera, ariko turapfana na sagesse aduha, turanapfana n'urugezo agezemwo. Natwe turacagerageza gukura mu gikuriro ciwe, turacari dependant. Isi itwigisha ama independence y'ibihugu, ariko burya umuntu ntiyikukira, umuntu ari dependant ku Mana, kuko niyo yamuremye. Igihe cyose uzokwisanga mu buzima bwawe uri kurava muri dependance ku Mana, uri kucika independant, uzogenda utangazwa n'ibintu uzokwibonamo bikudetruiza. Kubera iki abantu b'Imana, wandike hasi icambere nico nise ivyifuzo vyacu, nos envies. Andika point ya mbere, icambere nos envies. Ubiravye turafise ivyifuzo biba mu buzima, bishoboka ko n'uyu mwana w'icangazi, nabivuze kare, iri jambo umwana w'icangazi sikuba ko ari umwana gusa yavuye iwabo. Iri jambo umwana w'icangazi ni kuvuga ngo ni umwana adafise objectif, ni umwana adafise focus, ni umwana adafise concentration. Nico gituma Bibiliya bwita umwana w'icangazi. Ni umwana w'icangazi kuko ntazi gushira amaso ku biri essentiel. Je murandaba hari abantu usanga twakirijwe periode zimwe bafise imyaka 30 mu gakiza, ariko ukabaraba ugasanga bamuretse ko bana bivuyemwo, ariko abandi baracastragoringa no kugwana n'intege nke twagwanye nazo tugikizwa. Kandi bamwe n'izo ntege nk'Imana arazibabohoye, ariko sizigene basuye kandi kuzigarukamo. Nimukibaza ati mbega nirihe sanganya ryabaye? Iri sanganya ryitwa uku kuntu. Nukuvuga ngo harageze igihe mu buzima bw'umuntu, umuntu arasamara, yibaza yuko ico Imana yamuhaye gishobora kumweruwanya n'Imana, kandi aravyemera. Ariko ngenda kubwire ngo uyu mwana mukuru avantage atwereka kandi afise, nuko uyu mwana mukuru arazi importance ya couverture spirituelle ya se. Amen. Amen. Reka ndababwire abantu b'Imana, sokre y'ubuzima ihagaze kuri repetition.
ufungura ivyo kurya vyiza, sivyo? Ukabifungura kenshi, bizogira ikintu ciza mu magara yawe. Ako sinshobora kuvyuka mu gatondo mvuga ngo ngira muri uku kwezi mfungure neza, ayandi mezi mfungure nabi, ngo humanite yugira amagara meza. Imana yashize umugisha umume w'ubuzima bwacu, ibushira muri continuité na consistance, ikintu gishishikaye. So niba washishikara ujya utuboga, inyuma y'imyaka 30, inyuma y'imyaka ingahe birafise ikintu ciza bizoproduce ku buzima bwawe. Ni washaka kuba umugangi, je ndavyibuka hamura narigeze gushaka kuba umugangi. Nta mujere numwe atageregeye agashaka kuba umugangi, hamura ko Imana yarabikoze. Yesu ashimwe cyane. Hama rero ico gihe twaragenda tugaterura ivyuma, ico gihe twaterura ivyuma vy'amanido baba bashize mu isima, siko? Tugaterura ugiye muri douche ugaca wumva umeze gutya, kandi ugacona n'amaboko yawe yaje, kandi nukuri wumva umenga wona gwana. Kubera iki? Kuko ugira impression yuko wamaze kuba umugangi. Pourtant nta somene uraterura, kandi aho muzomenyera abantu baterura barabanisha. Mwavyumvise? Aho muzomenyera abantu baterura barabanisha. Rero twaca twambara ama-t-shirt tukayakata, ama-t-shirt twaca tuyakata amaboko, ukabona umuvyeyi arakubajije ngo ngiyo mpuzu ngo yabaye iki? Ngiyo mpuzu yabaye iki? Uravyumva? Kabivuga ko imbeba yiri amenye. Ibintu byisha. Ariko hari abantu bibaza yuko bashika ku bintu mu mwanya muto. Ariko ikindi waza kuraba ugasanga kugira ubu umugangi uzoterura ivyo vyuma, kandi uzoshishikara, udashishikaye uzogira gute? Uzotepeta. Nukuvuga ngo ibintu byose mu buzima Imana yabishize mu gushishikara. Muko muranyumva? Principe y'Imana iri mu gushishikara. Igihe rero uri kuregera Imana ukabona umenga hari ibintu bitaraba, ugaca wumva umenga woyibwira ngo bayi ndagiye kubikora mu buryo bwanje, ngenda kubwire yuko uri kuratakaza intumbero, uri kurangara, kuko Imana ntiyashinze ko ibintu. Ndakunda vraiment muri mariage barababwira abubatse ngo muraba makara, bwira umuntu mishanye ati ivy'Imana na makara surubeya ngo vyari bishushe. Uravyumva? abantu bashaka lo sensationnel, ibintu vy'Imana ntivyama bishushe. Imana ntikorera mu bishushe, Imana ni mu gacerere ariko efficacité. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abajene rero muri hano hantu, Yesu ashimwe cyane. Ngenda kubwire ngo mu myaka yawe no mu bakuze mufise imyaka 30 n'ingahe, uzokwisanga iyo ugiye hanze ugatangura gukengera uburezi na presence y'Imana, niho utangura kwisanga vraiment. Je hari ibintu nkunda kuvuga kandi ntaba nkwiye guteba ko, ariko iyo bije nyene ndabivuga ko usanga bari ryambere vyumvise, ariko abandi bakumva umenga ndabisubiriyemo. Iyo utanguye kumva yuko wewe uri umugabo udashobora guhazwa n'umugore umwe, kenshi ivyo vyimviro bitangura kuzanana a partir y'abantu mugendana. Uyu mwana amaze kuva kwa se yatanguye kwinjira mu kinogo cyo guhomba no kononekara. Uretse ko ubuzima bwiwe bwononekaye, n'umugisha se yamuhaye warononekaye. Don Imana yashize mu buzima bwawe, iyo utari munsi ya couverture y'Imana, don Imana yashize mu buzima bwawe irononekara. Hari abantu b'abanyengabire duhora tuja guhamba badashikije ico bategerezwa gushika. Kubera iki? Kuko ingabire itari sumi kuri autorité ya nyeneyo icika rimwe na rimwe n'igikoresho cyo kuguperda birushirije. So rero iyo dushatse kwibaza yuko ivyifuzo vyacu, ivyo nisama envie yacu, iyo wumva yuko ivyo wifuza byose ushaka kubikora, bantu b'Imana ngenda abwire yuko umwansi wanje wa mbere mu buzima bwanje ni jewe nyene. Ngenda abwire ngo twese turatekeye muri twebwe ikintu kizoduteza imbere, kandi muri twebwe twese turatekeye ikintu kizodusambura. Twese uzohora ubona hariho abantu bafise ubuhizi bwo gushika ku bintu bikomeye mu buzima, ukabona mu rundi ruhande n'ukuboko kwa droite kwiwe akoresheje kujya kuboko kubomora ivyo yashitseko n'ukuboko kwa gauche. Ariko waza kuraba nikiye kiriko kirakwica.
nuko twibaza yuko ivyo twipfuza vyose ari vyiza, ariko ngomba kuhokonesa yuko muri jewe kubera mvuka mu caha nanduruka ku bavyeyi kuri Adamu na Eva bakoze icaha, ngomba kwiga kudaha priorite ivyo niyumvamo ivyo nshaka. Hariho ivyo nshoboye gukora nshaka, ariko ngomba kwiga kumenya ngo nubwo ndabishoboye, nubwo ndabifitiye uburyo, nubwo ndabifitiye ubushobozi, ngomba kwiga kwibwira ngo hora. Duhora twirukana idayimoni ziri mu bantu hanze, ariko kandi kenshi tukagirira pitiye abadayimoni baturimo. Ukwiye kwiga kwibwira ngo hora, kuko ikikwica kiri muri wewe, niko Yesu yabwiye abigishwa. Yarabwiye n'abafarisayo avuga ngo icica umuntu si cinjira mu kanwa kiwe, ariko icica umuntu kimuvamwo. Nukuvuga ngo tugendana muri twebwe ibintu bishobora kutwica. Ikidutuma tuba beza canke ico dutuma tuba beza ni gihe mu kwegera data agenda yexersa influence yiwe kuri jewe, naho numenga ndi mubi muri kameremere kanje, ariko ukubaho kw'Imana kukagenda guhindura ukungene meze, kandi kukagenda kwica ingeso zimwe ziri muri jewe. Sindaziha akaryo kuko exersa. Kubera iki? Kuko presence y'Imana irafise amalimite na discipline izana mu buzima bwanje. Ni washaka kwigira umuntu afise uburambe mu vy'Imana ukagenda kure y'Imana, ni mundabira abantu bose wahora musanga basubiye inyuma, ni mundabira abakristo bose bantu b'Imana tuba mu gisagara kitagira ibanga. Aha abakristo baba amabandi barazwi, bahari abakristo baduza ukuboko winjiye agasohoka akava muri eglise barahari, mwese turabazi, ubuzima bwanyu mwese burazwi. Ariko wewe urashaka en même temps, urashaka presence y'Imana, ariko nturi kuremerera Imana kwijera ivyawe. Uyu mwana mukuru ico ndamukundira yashaka presence ya se, ariko kandi akamenya yuko n'ivyiwe papa we wari wabijera, gushikashika ahantu ageze yuko abijera. Rero iyo mu buzima bwacu tutariko turiraba, tugire gute? Uza kwisanga wewe uri kuri yelwanya, kandi nico gituma uza gusanga mu buzima bwawe uri muri processus y'ugupfa. Uyu munsi muri kino gitondo hari abantu ubuzima bwabo buriko burapfa. Uyu munsi muri kino gitondo hari abantu bariko bishize mu bibazo, uri kuri invite ahantu hasohoka gute? Usomye muri Genèse, ndagusomere muri Genèse itanguriro 47 ku murongo wa 6. Ndashaka kuza kurangiriza ku gisagara citwa Goshen. Vuga uti Goshen. Gosheni ni gisagara Abisirayeli igihe bahungiye inzara iwabo bagahungira muri Egiputa. Kiri nico gisagara bene bawo na Yakobo bagiye kwa Farawo, nico gisagara bamusavye, nico gisagara batoye bashaka kubamo. Vuga uti Gosheni. Igosheni ni gisagara gisemboliza canke gisignifia prosperité, kandi kikongera kigasignifia refuge. Gosheni naho hantu hose iyo uhari uratera imbere. Gosheni naho hantu hose iyo uhari wumva uzigamwe kandi uri epargne ibiriko biragwa ku bandi. Rero iki gisagara Abisirayeli bagiyemo citwa Gosheni kigereranywa n'ahantu Imana yabashize, ariko mu nyumve neza. Imana yarahabashize mu myaka ya kera, ariko mu yindi myaka barahagira ibibazo. Ariko nubwo bahagiriye ibibazo, kuko ari kibanza Imana yabashizemo, vuga uti kibanza c'Imana. Jese ndi mu bantu nemera yuko umukristo abaho ngo atangurane nimwe afise. Oya vrema ingorane turazigira. Ariko ndakwipfurije zigusange uri Gosheni. Yesu ashimwe cyane. Kuko ingene ziba gere biratandukanye n'umuntu zisanze ata protection nimwe afise, atana couverture nimwe afise. Uyu mwaka ndakwipfurije mu migambo ugira, mu ma business ushaka kujamwo, mu ma investissement, mu bintu byose uri kuripfuza gushika ko mu buzima bwawe, mwiterambere ushaka gushikamwo. Ngenda bibutse yuko Imana si umu contre succès. Imana niyanka ko dutera imbere. Ariko Imana kubera itudisciplina, idushira muri condition, idushira ku murongo kugira ngo inazigame n'iterambere ryacu.
uyu mwana muto w'umuhererezi yari atunze ari kwase kandi yari afise ibintu byinshi, ariko nubwo yari atunze ari kwase afise ibintu byinshi, ikintu camuderanja ni discipline ya se. Haleluya, amen. Rero iki gisagara nsome Genèse 47 verset 6, itanguriro 47 ku murongo wa 6. Igihugu ca Egiputa ngico ubagerere aharuta ahandi, ku murongo wa 6, ubagerere aharuta ahandi ubwiza, babe mu gihugu c'i Gosheni, kandi nambuzi abahanga muri bo ubagire abatongore b'inka zanje. Yesu ashimwe cyane. Verset 11, Yosefu agerera se n'abo bavukana, abaha ishamvu mu gihugu ca Egiputa, araharuta ahandi ubwiza, mu ntara y'iramesesi, nk'uko Farawo yageze. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka musubiremo iri jambo ngo aharuta ahandi ubwiza. Gosheni bayita ikibanza kiruta ibindi bibanza ubwiza. Igihe Abisirayeli bahungiye aho, niho basavye Farawo ko abaha. Farawo arabaha ico kibanza, abaha ico kibanza. Iki kibanza Isirayeli cabaviriyemwo iterambere ridasanzwe. Bahabaye ku bandi bami baje bakurikira umufarawo yahabahaye, abami batangura kubona ko Isirayeli igwira cane, batangura kuvuga ati aba bantu tubagira baja kuko bariko baragwira cane. Ariko icatuma Isirayeli yari kira prospera nuko ikibanza bari bateretswemwo ari kibanza kiruta ibindi bibanza kuba ciza. Mu bisanzwe Imana umugambi wayo iyo uyihaye kandi ukemera ikakurongora, ikagukosora, ikakudisciplina, ikibanza Imana iguteretsemwo uzogenda urushiriza kubona yuko uzororanirwa, uzotera imbere, uzoprospera. Bishobora gufata umwanya, bishobora kuba Imana icinyiza ivyifuzo bimwe bimwe bikubamwo, ako ndabinginze abantu b'Imana nimwemere gucika batsindwa n'Imana, nimwemere Imana ibaneshe, nimwemere Imana ironka intsinzi mu buzima bwanyu, kuko yararonse n'intsinzi ku musaraba. Nimwemerere Imana ironka intsinzi mu buzima bwanyu, kuko iyo Imana iriko iranesha kameremere kawe, Imana ibiriko irabagarira, Imana ibiriko iragahantisa ukororanirwa kwawe, Imana ibiriko iragutuma ugira gute, ugira ubwiza. Rero je narize kumenya yuko nubwo Imana idakoze ivyo nshaka, canke Imana incontredije mu vyifuzo vyanje, mu buzima bwanje narize gutsindwa n'Imana. Kandi ngenda babwire ngo nukuri hariho umugisha iyo Imana igutsinze, kuko hari igihe uba ushaka guforsa Imana ikakwereka nyuma y'imyaka irabiye ukora ca kintu iyo wari kuburi, ukacuvuga uti Imana ndagushimiye ko wanshoboje kukumvira. Yesu ashimwe cyane. Nico gitumaga abantu b'Imana ubucuti bwacu n'Imana bwubakiye kuri niveau ya obeissance dufise kuri instruction z'Imana. Ni wigira umurobere mu vy'Imana, ni wowe uzokubitika, Imana izoguma ari Imana. Ni wowe uzovunika, Imana nta wivuna. Kandi à la fin de la journée, nka wa mwana w'icangazi, ni wowe uzogira chemin retour, ugaruke kwa papa kuza gusaba ikigongwe. Kandi Imana ishime kujya mwana yashoye kuza gusaba ikigongwe, ko hari abandi batanashika muri retour. Vuga uti retour iragoye. Kuko bamwe iyo Satana baronkeye mu byo muri ko murajamwo adeploye abadayimoni biwe bose kugira ngo abamaintain muri ico kintu ntimukivemwo. Nico gituma uno munsi hari abantu bariko barasufra kuva mu migozi bishizemwo. Et pourtant igihe wari kurayijamwo, jewe nariko ndasemerera gutya nyene, uravyumva mvuga ibinyene, ariko wewe wari muri chemin ya départ uri kuragenda, ariko uyu munsi kuri kuragaruka muri retour, ndabizi ko wumva ico ndiko ndavuga. Vuga uti amina. Pasteur wacu ahora tubwira ngo umusore umuhanura avayo n'umuhanura ajayo. Nuvuga ngo umuntu yuzuye ubuzima nyene yumva ko ahabona, bavuga ngo niwe l'homme de la situation, wa wundi agezweho, wa wundi nyene babwira ngo urenganya abantu, abahungu bose barahindukira. Ujya kiri karagenda mu mahonero, nta muntu ashobora kumuhagarika kuko ari persuadé yuko ametrize.
ariko iyo agarutse yakubititse ico gihe urashobora kumucira umugani akawumva. Why? Kuko nta mugisha uri en dehors ya Goshene. Goshene yawe naho hantu hose Imana igushaka. Wowe uzi muri kino gitondo aho Imana igushaka ngo aba bantu bagiye baba muri iki gisagara ahantu haruta handi hose kuba heza niho babaye. Ariko nubwo bari mu kibanza Imana ibashakamo baragize ingorane. Bagize ingorane, uwo mufarawo mushasha aje aravuga ati aba bantu bariko baraba benshi, reka tubagire abaja. Nibo bubatse amapiramide, nibo bubatse Egypte, babaha ibikorwa byinshi kugira ngo bahagarike kurondoka. Ariko naho babaha ibikorwa byinshi kugira ngo bahagarike kurondoka, ariko still bari Goshene. Erega urashobora kubura umuntu w'Imana ugaca mu bibazo. Nakiriye mu myaka ihera umuntu amaze kuzunguruka amashengero nk'atanu bambwira ngo je ngo nasenge hajya ndagira ibibazo, nasenge hajya ndagira ibibazo, ngo ubu naje ngaha ndamubwira naho uzohava. Kuko Imana iri mu mashengero. Imana iri mu kibanza ico yageneye kandi ico kibi kibanza ciwawe. Hari igihe dushaka kurondera inyishu ahantu hatariho, ariko reka ndakwibutse ngo inyishu yawe ukeneye presence y'Imana. Ukeneye kuba inshuti ya Yesu kurusha ukuri inshuti y'ama eglise n'abapastori, kuko Yesu ni inshuti nziza. Ni inshuti dahinduka rukundo. Aha. Okay, stop. Urumva rero? Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo ndakwipfurije ngo ugume i Goshene. Ngira mvuga ibintu bike kuri Goshene. Yesu ashimwe cyane. Exode chapitre 8 verset 22. Haravuga ngo kuri uwo munsi, Exode chapitre 8 verset 22. Kuvayo 8:22. Kuri uwo munsi ngo azorobanura igihugu c'i Goshene aho abantu biwe baba. Ayo masinzi y'ibihugu ngo ntabeyo, kugira ngo umenye yuko ari Uhoraho ari hagati muri iki gihugu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. I Goshene Abisirayeli barashishikaye kuhagirira ibibazo kugeza naho bavuze ngo aba bantu naho tubahagufyatura amatafari menshi kugira ngo abagabo batakaze inkomezi ntababe productive mu byo kuvyara, baguma bavyara kandi abagabo babo barushe. Ndashaka kuvuga yuko iki gihano bari babahaye scientifiquement kirafise insobanuro. Y'abantu b'abagabo baruha cyane birenze, baratakaza capacité yo kwihoproduiza no kuvyara. Iki gihano rero bari babahaye mu bwenge bwumvikana Israeli ntibari gushobora kuvyara cyane, ariko babahaye ico gihano ahubwo baca baravyara cyane. Kubera iki abantu b'Imana, iyo uri mu kibanza Imana igushakamwo, kimwe mu bintu uzobona mu buzima bwawe, iyo uri mu kibanza Imana igushakamwo, ivyawe birakunda naho umenga ntivyari bikwiye gukunda. Nukuvuga ngo harabaho ico no kwita umwihariko, ico no kwita exception. Hari ibintu bicamwo umenga ntivyari bikwiye gucamwo, hari ibintu bikunda umenga ntivyari bikwiye gukunda. Kubera iki? Kuko wewe wagumye mu kibanza, ntiwigeze uba destabilize, wagumye aho Imana igushaka, bigatuma naho umuriro w'ibibazo uba mwinshi, ariko kandi nibikuzigama wa muriro bikaza bikaba byinshi, ukabona Imana iragutabaye. Nta buhombe na bumwe ndabibabariye, nta buhombe na bumwe jewe ndabona. Naho twogira discussion iri teratere Bibiliya tukayereka, sindabona ubuhombe mfise kubona nkunda Yesu ndamukurikira kandi nipfuza kumukurikira kandi ndamukunda. Nta buhombe ndabibonamo. Aba bantu bamaze kugirirwa nabi baratebora baha strategy ati nimubwire abagore b'abanyegiputa bavyaza Abisirayeli, nimubwire aba bagore babonye akana kagahungu ka Kisirayeli ko abahungu bakuze bakivyara, akana kagahungu kavutse mu kice kugira basi twice generation ikurikira.
ariko Bibiliya ivuga ngo bajya abagore babakirizi babakira kandi ari abanyegiputa bumvira Farawo. Hageze ko babona akana ka Kisirayeli k'agahungu kavutse ntibakica, ahubwo mu gishingo cyo kukica barakanyegeza, baraza barasubira kandi baraha raporo Farawo bati n'ubu iyi mesure ya kabiri ufashe yo kwica aba bantu iranse. Kukiga abantu b'Imana, kuko Imana igihe cyose niyo igutabara iyo uhagaze mu kibanza ushaka, iyo uri mu mugambi wayo Imana iragutabara. Yesu ashimwe cyane. Hari amaboko aruta ya Farawo, hari amaboko y'Imana agutabara, hari amaboko agukura ahantu wowe udashobora kwivana, kugeza naho aba ba Egyptienne baratevye barabwira Farawo ati abagore b'Abaheburayo kazi ntibameze nk'abandi bagore. Abandi bagore baraja ku gise bakamara igitondo. Je narahagaritse kuja kuraba abakristo bavyara, kuko hari igihe usanga ibise biteba kuravyumva, ugasanga abagore baricaye. Hari nageze kuja umunsi muri w'akarede ugasanga abantu baricaye ngaho onya bariko baraboroga baraye baje birateba nyene. Baca barabwira Farawo ati abagore b'Abaheburayo kazi iyo baje kuvyara pya barashika pya, nta bintu vy'uko ngo batera umuti ngo bagiprovoke ntibagiprovoka ngo baca bavyara. Ariko ivyo babigira Farawo kugira bamukalme, ariko wofo ntikwari ukuri, bavyara nk'abandi bose ariko bashatse guproteja urwo ruvyaro. Reka ndakubwirega muntu w'Imana, hariho exception iyo wewe ubuzima bwawe buriko burakurikira Imana. Igihe hatera ivyago muri Egiputa, Imana yaraje hageze ku cago ca kane, no umurongo meje kubasomera, aravuga ngo kuri uwo munsi azorobanura igihugu c'Igosheni. Igihe Imana yari kirahana ibindi bisagara byose muri Egiputa, abantu bagira ivyago, haze ibikoko haze iki, Imana yaraje Igosheni irahagira exception, iravuga ati Igosheni nta cago na kimwe kizohashika. Nukuvuga ko abantu bose babigosheni, igihe haba umwuzure, igihe haba amaraso mu mazi yose, igihe haba ibikere mu gihugu cose, Igosheni ho hama hari preserve. Kubera iki? Kuko Imana yahise ahantu hari abantu bayo ishiraho ubudasa kugira ngo abahari babone yuko naho basanzwe bakiri muri esclavage, ariko hari ibimenyetso byo gutabagwa n'Imana bituma Imana badashikwa ko nibishikwa ko nabandi bose. Ahantu Imana iravuga ngo nzoza, haleluya, kugira ngo umenye yuko ari uhoraho ari hagati muri iki gihugu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kandi Gosheni si igihugu, ni gisagara, ariko Imana ikiravuga ngo muzomenya ko uhoraho ari muri iki gihugu. Aho hantu iyo uri mu kibanza Imana igushakamwo, Imana iraza ikagupreserva kandi ikakuzigama, ikakurinda ivyago ubona umenga biriko birashika, ariko we hakabaho kuzigama kuko uri mu kibanza Imana ishaka yuko ubamwo. Hari abantu bameze nk'abatari protege cyangwa nk'abadafise blindage, kuko ahantu bariko baragwanira n'iterambere ry'ubuzima uri kugwanira ahantu ata protection ihari. Kandi iyo ndiko navuga ikibanza, siko navuga ikibanza kiri physique, ariko ndiko navuga ikibanza kiri spirituel. Iyo wewe n'Imana mwemezanije kandi Imana ikabita kubona mu bugararije, Imana iyo condition spirituelle ubuzima bwawe burimo, Imana izoyikoresha kugira ngo ihagusange, ihakuzigamire kandi uroranigwe n'igihe abandi baba batariko bararoranigwa, kuko ubuzima bwawe buri positione mu kibanza Imana ibushakamo. Ariko atari uko ugenda a contre courant. Ujya mwana kumure yashatse gukora ama business igihe yarava kwase, ujya mwana yashatse kubika udufaranga, ariko mu mwanya muto twaramuhereye ko. Kubera iki? Kuko si kibazo cyuko atarazi ivyo akwiye gukora canke ata business abona, ariko yagiye guterera imbere ahantu ata sécurité, ata protection, kandi ahantu hatari mugisha ku buzima bwiwe. Rero urashobora kutaroranirwa mu buzima atari uko utari umukozi, atari uko utari umunyamugisha, atari uko uri umunyabwenge. Uri umunyabwenge, ariko ibintu byose utangura birapfa, ikintu cyose winjiramo kirapfa, ikintu cyose umaze imyaka. Hariho abihuta kubona ko bari muri esheke mu myaka 2-3 bakaba barigaruye, hariho n'abandi bakiri ko baranshena muri esheke. Urindiriye muri kenza kugira wibuke ko ukwiye kugaruka ku musaraba, uvuge ngo data naragucumuye ko ndagarutse. Ndakwifuriza uno munsi muri kino gitondo ndakubwira ngo trop c'est trop. Umwanya watakaje ni mwinshi. Tubaha imyaka mike cyane, ni ushikanye imyaka 80 ubutangwe gucika probleme mu bantu. Bakwaka imfunguruzo z'imodoka bakagushira muri centre bakakugarana, kuko nyene aho warambye. Sivyo urengeje aho nibindi bintu. Siko?
rero tubaho imyaka mike abantu b'Imana ku buryo ndabipfuriza ko imyaka yanyu yo kubaho iba imyaka iri productive, ico mushika ko mutagitakaza, ico mushika ko mutagitakaza, ico mushika ko mutagitakaza generation ku yindi, kuko ubuzima bwawe buri positione muri Goshen. Haleluya, amina. Mana ishimwe cyane. Mu gice c'icenda ku murongo wa 25 haravuga ngo mu gihugu cose ca Egiputa ugo rubura rwica icari ku gahinga cose, ari umuntu, ari gitunzwe, ari gikoko, kandi ugo rubura rwica n'icimeza cose co ku gahinga, ruvuna n'ibiti vyose. Murumva ugo rubura ingene rwasize iraje. Verset 26, mu gihugu c'i Gosheni honyene niho rutaguye aho Abisirayeli baba. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikintu kirashobora kiza kikonona, kikadevasta, kigasambura. Ikintu kirashobora kuza abantu bose bakidoga, ariko wowe bikakunanira no gushinga intahe kuko wibaza ko ari ubwishime, kuko naho bose bidoga wowe uri kurabona Imana. Hari exception Imana igirira ku muntu ari muri obeissance. Rero iyo ndiko ndavuga kwa data, nico kintu cyose kikujana kumakinga sure yuko uri kuravaloriza ikintu cyose kikwegereza Imana. Muri emploi du temps yawe Imana ntigusaba 24 heures ko uri mu vyayo uri kurasenga. No, Imana sivyo, ko Imana ni Imana y'ibikorwa, ni Imana y'iki. Ariko Imana irashaka yuko witwararika kumenya ikiri kirakubwira ku munsi muhira hawe, mu cumba cawe. Imana iragomba kumenya yuko wewe muri wewe mu mutima wawe, apako mwaje gusenga umunsi Dimanche, Imana igomba kumenya ko mu mutima wawe ufise consideration y'icivuga. Icivuga mbega kirakonta mu buzima bwawe. Ikivuga mbega mu buzima bwawe uragiha agaciro. Ikivuga mbega wewe mu buzima bwawe uragikurikirana. Mbega iri kurafata ama decision y'umuryango wawe, y'iterambere ryawe, mbega urafisa ako kantu kagutuma uvuga ngo Mana ibi bintu vyibaza kwiki? Canke avec le temps tu es devenu ton propre chef. Ako ngenda bibutse uno munsi muri kino gitondo ngo turi mu nzu kwa data. Yesu ashimwe cyane. Imana niwe chef, natwege turi abantu bari munsi yiwe. Yesu ashimwe cyane. Kandi impanuro na conseil yayo igihe cyose yamari nziza ku buzima bwacu. Haleluya. Nico gituma rero nk'umwana mukuru ugomba kuguma kwa data. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane. Ndangirize kuri Kuvayo 10 verset 23. Ntihagira ubona uyondi canke ngo hagire uhaguruka ngo ave ahari, bimara iminsi 3. Ariko mu mazu y'Abisirayeli bose ho harabona. Mu gihe ahandi hose hari umwijima pendant 3 jours, ariko Imana ishiraho exception, mu mazu y'abantu bayo harabona. Imana irashoboye gushiraho ubudasa hagati yawe n'undi muntu wari we wese. Nico gituma ndangiza ndabankuhaje ndababwira ngo ni vyiza kuba munsi y'ukuboko kw'Imana. Bibiliya iravuga ngo ni muce bugufi munsi y'ukuboko kwisumba vyose. Guca bugufi si ukugenda nunanye mu vy'Imana canke ngushike nga muri eglise mfukama. No, guca bugufi n'urugezo mfise gugutsindwa n'icimbiro c'Imana igihe kije gitandukanye n'icimbiro canje. Uko niko guca bugufi. Umuntu aciye bugufi bibliquement parlant n'umuntu asumeta ubuzima bwiwe kuri volonté y'Imana, kuko wizera ko Imana n'umuhanga, ifise ubwenge, yaraminuje, icimbiro cayo cose kuri wewe iminsi yose kizokwama ari ciza. Haleluya. Aho niho nita igosheni hawe, aho niho nita igosheni hacu. Igihe tuhabaye tuzokwiga kumenya ngo ivyo ampaye ntibintandukanya nawe, ivyo ariko arakora mu buzima bwanje ntibintandukanya nawe, ahubwo bintera kumwegera kugira ngo nakire ibiruta ibi. Kuko uyu mupeti w'icangazi, murabizi yuko agarutse papa yaramwongeye, ntimuzi ko yamwongeye, ariko bwira umucete arashobora kukongera utarakubitika, kandi arashobora no kukongera ivya mbere bitarahomba. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndaje kubwira ngo mu bubiko bwiwe hari ivyankenerwa byose ubuzima bwacu bukenewe. Uhaguruke dusenga Imana. Imana ibahezagire. Haleluya, 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 haleluya.
ndakwifurije muri uno mwaka kugira ngo confiance yawe ku Mana isubire kandi iduge. Yesu ashimwe cyane. Confiance yawe ku Mana isubire kandi iduge. Yesu ashimwe cyane. Kandi uvuga uti Mana umbabarire igihe cyose nikukiye nkakwikurako, ariko no munsi muri kino gitondo muri ino ntango y'umwaka turi muri imisi y'amasengesho 21 no kwa gatatu tuzoba turi ngaha turi imbere y'Imana tuyihimbaza dusenga dusangira. Uvuge ngo Mana nshoboza kuguma aha no kurondera ikintu gishasha kivuye mu kuboko kwawe, sinje kukironderera en dehors yawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Washobora kuduza amaboko yawe ukavuga ati Mana mfasha Mana. Haleluya, haleluya, mfasha Mana. Haleluya. Ushobora kuduza ijwi ryawe ukavuga ati Mana naragiye kure, je me suis éloigné, naratakaje contact. Igihe wavyara buhoro buhoro wisanze uri kuja kure y'Imana, igihe waronka akazi gashasha buhoro buhoro wasanze uri kuja kure y'Imana, igihe wimuka ukaja kuba handi hantu mu bundi buzima bushasha wasanze petit à petit kurava muri présence y'Imana. Ivyari byaragize ubuzima bwawe wagiye usanga uri kurabivamo. Igihe Imana yagukonekta n'abahambaye, igihe Imana yahezagira ibikorwa byawe, igihe Imana yagira gute wisanze uri kurafatana n'abantu batari bo, ibyawe birangirika, ibyawe birononekara. Ariko uyu munsi uragaruka nk'uyu mwana mu mutima wawe ukavuga ngo Mana nzogaruka, ndashaka kugaruka muri presence yawe. Kini gihe canje uyu mwaka ntuzondengana, sishaka kumara iyindi myaka hanze y'icipfuzo n'icimviro cawe. Ndashaka kuvaloriza muri uno mwaka, ndashaka kuvaloriza imigenderanire yanje nawe, ndashaka kuvaloriza, ndashaka guha agaciro imigenderanire yanje nawe. Sinshaka gusubira gutwagwa n'ibihinda hanze, sinshaka gusubira kumva ngomba kuronderera ikintu en dehors yawe, ariko Mana yo mwijuru hafi yawe, hafi yawe, hafi yawe. Haleluya. Mu mahema yawe, mu nzu yawe, mu kibanza wanshizemwo muri Goshen, kibanza ca exception, kibanza co kuzigamwa, kibanza co kuba ndi mu kibazo ariko kandi nka avansa nkatera imbere. Haleluya. Aho niho nshaka woduza ijwi ryawe ugasenga uhagaze wicaye. Haleluya. Ko tugira dutaha ushaka kuvyaguruke ku ntebe yawe. Haleluya. Oh Mana yo mwijuru muri kino gitondo ni wowe dushaka Mana, nta handi hantu twoja, nta handi hantu mbona, nta naho nibaza Mana. Iyo ndavye isi ngene imeze, iyo ndavye ibintu kungene bimeze, nta handi, nta handi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni hafi yawe, ni mu mahema yawe, ni hafi yawe, ni mu nzu yawe Mana. Hari igihe twakengereye Mana ukubaho kwawe, hari igihe twakengereye presence yawe, hari igihe twibajije ko ivyawe bitari show, hari igihe twibajije ko ivyawe bitari vibrant, hari igihe twibajije ko ivyawe bitari bouillonnant, hari igihe twibajije yuko ivyawe ari vya kera bishaje. Haleluya. Ariko Mana yo mwijuru ivyawe birimo ubwenge, ivyawe birimo gutekana, ivyawe birimo la science, le Dieu de toute la science, l'omniprésent, l'omniscient, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui sait tout. Haleluya. Ubwenge buri hafi yawe, ubwenge buri hafi yawe Mana. Simbona ico twatakaje mu kukwegera, ubwenge buri hafi yawe. Uri Imana iduha inspiration yo dufata ama decision, uri Imana ituremesha yataka ituremesha, uri Imana irinda imitima yacu kugwara, uri Imana irinda imitima yacu kugira uruhagarara, uri Imana iturinda uruhagarara, uri Imana iduha gusinzira amasaha akwiye, uri Imana iduha kumenya yuko muri wowe ico utaduhaye nta kintu kizokiduha, kitavuye mu kuboko kwawe ntaco tuzokwakira. Ukamenga abandi bagusize, ukamenga abandi badusize, ariko Mana twagaruka tugasanga vyose biri mu kuboko kwawe. Iyo bije mu mwanya wo, iyo bije mu gihe co, bikaza ari vyiza kandi bikaza biryoshe. Mana, kuri uyu munsi muri kino gitondo ndavuze ngo Mana ndaryoherewe kuba wawe. Oh Mana yo mwijuru, muri iyo myaka yose iheze nakubonye nk'Imana, nakubonye nk'umutabazi, nakubonye ushoboza, nakubonye ibihe bigenda bibisikanya n'ibindi, nabonye ivyantera ubwoba Mana bimwe warabirenganishije, kandi n'uyu munsi ndacizeye yuko hariho n'ibindi vyinshi uzokora Mana. Ndacizeye yuko Mana muri wowe hariho ivyankenegwa Mana. Ndagomba kwegera no kuza mu bubiko bwawe kugira ngo nakire Mana ikindi ntarakira. Ivya mbere vyarabumvye umutima wanje, ariko ndacafise mu bubiko bwawe ibindi nshobora kwakira birushiriza kuryosha ubuzima bwanje, kandi birushiriza Mana kunyereka kugira neza kwawe Mana. Waratekanishije umutima wanje Mana, warahumurije umutima wanje. Inkoni yawe n'inyobozo yawe
Mana birahumuriza umutima wanje nkamenya ngo wowe urashoboye, wowe urashoboye, nkamenya ngo wowe urashoboye kandi wowe mu gihe gikwiye Mana uragirira neza abaguhungiyeko. Narabayeho none uno munsi ndashaje naho nigeze mbona umugororotsi haleluya asegerereza cyangwa uruvyaro rwiwe rusegerereza igihe cyose Mana twagusanze urubwugamo wowe uri hejuru ya Gosheni yacu kuko uri kibanza c'ubuhungiro bwacu ukongera ukanatubera hirya y'ikibanza c'ubuhungiro ukatubera ikibanza co guprospera. Iyo turi muri wowe turarondoka, iyo muri wowe turagwira, iyo turi muri wowe turaje imbere, iyo turi wowe turabastabilize, iyo turi muri wowe turazigamwa. Naho umwansi hirya no hino, naho mu yandi mazu hari umwijima, ariko iwacu umuco urarasa ukaka Mana tugahabwa isezerano, tugahabwa ijambo, tukaremeshwa, tugakomezwa. Ndagushimira Mana icurico ku bana bari mu nzu yawe, ndagushimira Mana icurico ku bakwizigiye abo utakojeje isoni. Ewe buhungiro bwacu, ewe mutabazi wacu, ewe Mana yacu, ewe mahoro yacu, ewe munezero wacu, ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo. Mana turasenze ngo Mana udushoboze kuguma hafi yawe, udushoboze kuguma hafi yawe. Ndasengeye abariko baragaruka bari baragiye kure yawe, ndasenze ngo Mana ubashoboze gushika mu kibanza c'umugisha wabo, ubashoboze kugaruka i Gosheni, ubashoboze kugaruka mu kibanza ca exception, ubashoboze kugaruka mu kibanza kiruta ibindi bibanza kuba ciza. Baherekeze Mana bashike. Mana ndakweretse n'abakiriko barasohoka bumva Mana umenga hari ibintu bishasha bavumbuye. Ndasenga ngo mpemu yera garukana imitima yabo, kora ku mitima yabo, kangura imitima yabo, ntibashike kure, ntibononekare, ntibangirike, ntibasambuke, ntibatakaze vyinshi, ariko mpemu yera batabare bagaruke Mana yo mwijuru hakiri kare, kuko ata buhombe buhari mu kuba munsi y'ukuboko kwawe, kuko mu gihe gikwiriye urashira hejuru umuntu wawe ukagira neza abantu bawe. Ndasengeye abantu Mana yo mwijuru bagumye hafi yawe, ndashengeye abantu bari hano hantu bariko baraca mu bihe bigoye bakibaza ibibazo vyinshi kubikwerekeye Mana, ariko bakaba bari muri presence yawe. Ndasenze ngo muri iyi minsi ubaganirize Mana, muri iyi minsi ubaganirize Mana, muri iyi minsi bavugishe Mana, muri iyi minsi bagenderere Mana, muri iyi minsi baremeshe, muri iyi minsi batera intege, muri iyi minsi vugana n'imitima yabo, muri iyi minsi bankuhaje, muri iyi minsi baha ijambo, muri iyi minsi bafortifie, muri iyi minsi Mana bashoboze Mana yo mwijuru kurindira igihe gikwiriye kugira ngo babone kugira neza kwawe. Haleluya, 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 haleluya.